munsi nkuko mwabibonye twagishije inama imvukira za komine Gishubi zirangurira imirimo canke ziba ngaha mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo ubwa mbere tunamenyane, ubugira kabiri tubwirane koko ingene turiko turarangura imigambi nico bagomba guterera komine nk'imvukira. None rero mu bikorwa byacu vya misi yose mu misi tumaze turasukurira bene gihugu ba komine Gishubi, intambamye ntizibuze turazibona, zirahari. Twovuga muri zike ukuntu tudashobora kuyunguruza byoroshe, amabarabara ava ku mazone canke ahuza komine Gishubi n'izindi komine duhana imibe arameze nabi cyane, ariko twaragerageje kandi tubandanya tugerageza kuva aho dutanguriye ibikorwa. Turiko turegereza abene gihugu ivyabo bamenye ko ibarabara ryononekaye canke ikindi kintu cyose kitameze neza ari cyabo. Ubu rero baritaba ku rugero rushimishije ibikorwa by'iterambere rusange. Ikindi twovuga nk'intambamye nta nzu z'ingenzi dufise, nta mabanki dufise Kopeke, Poste n'izindi microfinance zibiri. Mugabo ntushobora kurondera ingurane ifadika utagiye muri banki, nta banki dufise. Ikindi turafise ikibazo cy'ukuntu ubona amatara adashika aho dushaka kugera, kubera ko iyo turiko turarangura imigambi birasaba ko tuba dufise umuyaga nkuba, mugabo nta muyaga nkuba mu bice byinshi bya komine uhari. Hanyuma turafise n'ikindi kibazo c'amazi, usanga imigende yarahebwe. Turiko turagerageza kunagura yishoboka mu buryo dushobora kuronka, ariko turasaba abo bakora mu gisata cy'amazi kuza kudufata mu mugongo. Turahamagara nka Ahame kugira ngo ize irabe idufashe mu migende iba yarakoze. Muri ivyo vy'amazi turabona cyane cyane yuko ikibazo kiba kuho bita mu gifaransa chambre de départ. Amachambre de départ menshi yarazivye, ahane naho ugasanga abagizi ba nabi barivye imiringoti bigatuma amazi adashika. Ahanini ya intambamyi sinozivuga ngo sinozirondogora ngo ndaziheze, ariko zikuru zisa nk'izo. Duhamagarira abavuka Gishubi bose ko ubwa mbere biyumva ko umwe wese atakira umunyabukirasazi, atakira umunyaburaza, atakira umunyarusange, atakira uwahehe, bumva ko turi umwe nk'abavuka Gishubi. Hanyuma rero nibamara kumva bose ko turi kumwe, twababwiye imigambi dufise. Turazi neza yuko abene gihugu bacu bari ku kivi, muga barakeneye ababafata mu mugongo bafise uburyo bwisununuye kurusha. Nivyo nkuko mubivuze, dufise incabwenge nyinshi, dufise abagwiza tunga bazwi. Turakeneye yuko bazana imitahe muri za ntambamye twari tuvuze, turonke amahoteli, inzu z'ingenzi, turonke ahantu hasa neza kugira ngo abaza batemberera Gishubi babone koko yahindutse, kandi ntabandi bo kuyihindura nizi mboneza nyene. Mu migambi yihuta hariho ubwa mbere ivyo intara idusaba kurangura mu migambi yihuta y'imisi jana, kandi tunarembeje aho imigambi turiko turakora kandi dusa n'abahejeje. Uwa mbere ni ugutera ibitara vy'amavoka. Ivyo twari twiyemeje turabona yuko tubirembeje kandi tumaze no kubirenza. Aho hari gutera ikawa, aho turamaze ivyo twiyemeje kubirenza. Hari ibijanye no gukora ikiraro gituma akarere ka zone Nyarusange na Mwaro bihura neza, ico naco turakirembeje. Ni ukuvuga rero twari twiyemeje kandi yuko umuntu yinjiye muri komine abona ko hari icyahindutse. Nta muntu yozimira yinjiye muri komine Gishubi, ubwinjiriro bwose buriko icerekana ko washitse muri komine yacu nziza ya Gishubi. Muri make rero turabona yuko abene gihugu bari ku murindi wo kwitabira ibikorwa, kandi tukabona yuko nitwaguma turi kumwe tuzobishobora.